agatima ariko nyemerera ndagutembereze ndagusubize mu mwaka wa gatatu wo muri primaire turabe ikiganiro cabaye hagati y'umusambi n'igikere. Umunsi umwe umusambi wagiye mu mazi kwiyuhagira, uhejeje usokoza amasunzu urirabaraba wihindura wihindukiza. Vyatevye uraduka uti ndi mwiza, oh ndi mwiza. Aho hose wiyumvira ko hikinze atawubona. Niho waja wumva igikere cawe witegereje kuva kera kiriko kiratwenga kiti gezaho twakubonye, gezaho. Kandi uburyo bwiza wibona burutwa n'ubwo ubonwa n'abandi. Umusambi n'ibitetegwe n'akantu ujyagagura ca gikere uti ntibitangaje ko ari wowe ungirira ishari, kuko naho wo kwigereka bangahe ntazo sirigororotse n'uruhanga ruhanitse wopfa uronse. Igikere cumvirije kera kiti agatima ariko. Muri aya majambo twavuze, ahikinze wibaza ko ari hehe? Ibitetegwe vyo ni biki? Kuryagagura wobuze ivyo ari vyo? Uruhanga ruhanitse rusobanura iki? Fata amasegonda abiri hama nze ndakubwira ivyo ari vyo. Ahikinze nahinyegeje ahihishije. Ibitetegwe nibimaramare. Kuryagagura ni ugukebura umuntu umuhambarira kandi umera nk'umutukagura. Uruhanga ruhanitse ni uruhanga rurerure. Umusambi uhejeje kwiyuhagira wasokoje amasunzu, hamurirabaraba urivuga amazina ati ndi mwiza ndi mwiza. Aho kugira ngo wiyemere wivuge, reka ibikorwa vyawe vyivugire. Umusambi aho kugira ngo wumve impanuro wajyagaguye ico gikere uragitukagura. Ukurikije ibivugwa muri iki gisomwa, hagati y'uwo musambi n'igikere woshima kubiki? Twandikire muri commentaire utubwire n'impamvu woshima kuba kimwe muri ibi. Okay.